tugeze mu gihe cy'iherezo abantu badatinya ibyaha byabo bakayanga muri tagiri kimazi bazohanwa n'uhoraho kuri wa munsi ubu tugeze mu gihe cy'iherezo abantu badatinya ibyaha byabo bakayanga muri tagiri kimazi bazohanwa n'uhoraho kuri wa munsi ubu tugeze mu gihe cy'iherezo abantu badatinya ibyaha byabo bakayanga muri tagiri kimazi bazohanwa n'uhoraho kuri wa munsi ubu tugeze mu gihe cy'iherezo abantu badatinya ibyaha byabo bakayanga muri tagiri kimazi bazohanwa n'uhoraho kuri wa munsi. Hariho abantu bakora umurimo w'Imana bakawutanga kandi nzobahana kuri wa munsi nzobereka yuko batayikoreye kandi nzobahana kuri wa munsi nzobereka yuko batayikoreye. Hariho abantu bakora umurimo w'Imana bakawuvanga kandi nzobahana kuri wa munsi nzobereka yuko batayikoreye kandi nzobahana kuri wa munsi nzobereka yuko batayikoreye. Ubu tugeze mu gihe cy'iherezo abantu badatinya ibyaha byabo bakayanga muri tagiri kimazi bazohanwa n'uhoraho kuri wa munsi ubu tugeze mu gihe cy'iherezo abantu badatinya ibyaha byabo bakayanga muri tagiri kimazi bazohanwa n'uhoraho kuri wa munsi. Na wewe mwenye data ikielezwa, na wewe uyoborwa na Mpwemu Yera, leo Mpwemu waramutaye, era batwawe n'izisi, kandi nzoguhana kuri wa munsi, nzokwereka yuko utayikoreye, kandi nzoguhana kuri wa munsi, nzokwereka yuko utayikoreye. Na wewe mwenye data igihe wakizwa, wahora uyoborwa na Mpwemu Yera, leo Mpwemu waramutaye, era batwawe n'izisi, kandi nzoguhana kuri wa munsi, nzokwereka yuko utayikoreye, kandi nzoguhana kuri wa munsi, nzokwereka yuko utayikoreye. Ubu tugeze mu gihe cy'iherezo abantu badatinya ibyaha byabo bakayanga muri tagiri kimazi bazohanwa n'uhoraho kuri wa munsi ubu tugeze mu gihe cy'iherezo abantu badatinya ibyaha byabo bakayanga muri tagiri kimazi bazohanwa n'uhoraho kuri wa munsi. Ubu tugeze mu gihe cy'iherezo abantu badatinya ibyaha byabo bakayanga muri tagiri kimazi bazohanwa n'uhoraho kuri wa munsi
wiwe na wewe nshuti yanje ndaguhanura garuka aracari ivyizigiro garuka kuri Yesu wihana ivyaha ubone kubandanya umurimo wiwe garuka kuri Yesu wihana ivyaha ubone kubandanya umurimo wiwe utugeze mu gihe cy'iherezo abantu bagatinya ibyaha barivanga mu bitagiriki basobanura kuri wa munsi ubu tugeze mu gihe cy'iherezo abantu bagatinya ibyaha barivanga mu bitagiriki basobanura kuri wa munsi abizera umwami Yesu turahiriwe twongeye kurerwa na mpemu yera nimuze dusengere iherezo ryacu tubone kurangiza urugendo neza nimuze dusengere iherezo ryacu tubone kurangiza urugendo neza abizera umwami Yesu turahiriwe twongeye kurerwa na mpemu yera nimuze dusengere iherezo ryacu tubone kurangiza urugendo neza nimuze dusengere iherezo ryacu tubone kurangiza urugendo neza tugeze mu gihe cy'iherezo abantu bagatinya ibyaha barivanga mu bitagiriki basobanura kuri wa munsi